Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yabateguriye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba y'ibyaranze ifatwa rya General Guillaume Bunyoni, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yari yamaze kwemeza ko agifatwa ahita agandagurwa kugira ngo abarundi ntibazamenye uko byagenze, kandi kugira ngo General Guillaume Bunyoni nagera mu butungane atazamena amabanga azi y'ubutegetsi hanze nk'uko nyine byagiye bigenda mu rubanza rwiwe, aho yari ariko aramena amabanga menshi kandi ahambaye, bikaba byaratumye nyine abanyagihugu batari bake batangura gutakariza icyizere umugambi uri ku butegetsi CNFD, kuko bose baramenye amabi amaze imyaka myinshi akorwa n'ubutegetsi. Hari amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'ihunga rya General Guillaume Bunyoni, igihe nyine yaramenye ko hari gahunda yo kumugandagura yarahise ahunga, aho iperereza ryamaze igihe kitari gito rimurondera ariko rikamubura rikaza kumufatira ku mubone, ariko benshi bakaba batazi ingene byagenze n'uburyo Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatunganije akarwi kabaza kugandagura General Guillaume Bunyoni agifatwa, ariko kubera ko General Guillaume Bunyoni asanzwe ari umuntu afise amasoko menshi mu nzego zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba yarahise abimenya mu ntango hakiri kare, akaba ariyo mpamvu atagandaguwe, ariko benshi bakemeza ko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yari yamaze gutanga itegeko ko agifatwa ahita agandagurwa, nk'uko nyine byagiye bigendera izindi ntwazangabo zikomeye cyane. Murazi ibyabaye ku muhisi Adolphe Nshimirimana ndetse na Tanazi Karazura ko nabo bahuye n'ingorane zikomeye cyane, abenshi bakanongeraho n'umukuru w'igihugu c'u Burundi wahoze nyine ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Muhisi Petero Nkurunziza, kuko nyine yahagaze umutima we uhagaze giturumbuka. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi abarundi ntibarigera basobanukirwa icyatumye umutima w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Muhisi Petero Nkurunziza uhagarara giturumbuka, ariko benshi bafise amakuru kandi ahambaye harimo na General Guillaume Bunyoni bakemeza ko kugira ngo umutima w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Muhisi Petero Nkurunziza uhagarare byagizwemwo uruhara rukomeye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko yabonaga nyine ko atakindi gisigaye uretse ko yamukuraho, kuko yabonaga ko atazashobora kurongora igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza agihema umwuka w'abazima. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza ngo dore rya makuru. Wifuza kuzajya uba mu bambere bakirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyana kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Ihunga rya Bunyoni ryagenze gute? Rimwe mu mabanga urubanza rwa Bunyoni rwashize ahabona ni ingene byagenze ngo ahungiye ku igenekerezo rya 16 Ndamukiza 2023. Ingene yabayeho gushika afatwa kuwa 21 ukwezi kwa 4 2023, mu gihe kugeza ubu atamuco ariho, hakaba hahora hatangwa amakuru atandukanye. Amakuru yavuye mu rubanza aratomoye ibyabaye kandi akemeza uko ibintu byari byateguwe. Byari bizwi neza nyine ko General Guillaume Bunyoni agifatwa azahita agandagurwa, kuko nyine umukuru w'igihugu c'u Burundi yari amaze kumutanga. Reka tubasangize ibyo twashoboye kwegeranya twisunze byavugiwe mu rubanza be n'amakuru twagiye turonka. Igenekerezo rya 16 Ndamukiza 2023 Bunyoni yaranyegeye. Ninde yamuburiye ko ahava afatwa? Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 16 ukwezi kwa 4 2023 niho General Bunyoni yaramenye ko hateguwe kumusaka. Yaramenye kandi ko iryo saka rinyegeje kumuhagarika no kumugandagura byihuse, kuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yari amaze gutanga itegeko ko nyine Bunyoni agifatwa ahita agandagurwa ako kanya. Ako kanya yaciye afata akayira akaja kunyegera. General Bunyoni yagiye n'imodoka isanzwe yo mu bwoko bwa vatiri Toyota TI. Bunyoni yajanywe n'umushoferi w'umupolisi yitwa Didas yari asanzwe ajejwe gusuma. Ikibanza ca mbere yajanywemo nticavuzwe muri sentare. Bunyoni yagiye avuga ko agiye gusenga, agenda ajanye Bibiliya. Ahageze yasabye Didas gusubira inyuma ko azomuhamagara ahejeje gusenga, nyine kazamuhamagara amukeneye. Uwo munsi nyine umushoferi w'umupolisi yitwa Isaac yari ajejwe kujana abana ku ishuri, yarakuye Bunyoni mu kibanza ca mbere amushikana ku nzu ya Bunyoni iri muri quartier France mu Kabondo.
kimwe mu bikorwa bya mbere Bunyoni yahereye ko kwabaye kwikura ko amatelefoni yiwe ayaha Kome Niyonsaba amurondera izindi karite simu iyo yahorana aja kuyita mu gatumba. Ninde yaburiye Bunyoni? Ico ni ikibazo kitishuwe neza muri sentare. Bunyoni yavuze ko yaburiwe na General de Brigade Emmanuel Ndayiziga. Uyu nawe yamubwiye ko avuye mu nama y'abajenerali, yongera amumenyesha ko Liyetona General Silas Ntigurirwa yatanze itegeko ryo kurasa Bunyoni aho bamubona hose. Igitangaje ni uko Emmanuel Ndayiziga ari we nyine yari amaze iminsi ategura mu ibanga ibyari bigiye kuba kuri Bunyoni. Mu ibanga rikomeye Bunyoni yarahamenye ko hateguwe kumwica ariko arahunga. Mu ibanga rikomeye nyine Bunyoni yaramenye ko nyine bateguye ko akimara guhunga igihugu bahita bamukurikira bakamwica, akaba ariko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yari yashatse ko bigenda, ariyo mpamvu yahise ategeka Emmanuel Ndayiziga ko ahereza abwira Bunyoni ko agiye gufatwa. Ibyo nyine bikaba byari gutuma Bunyoni ahunga, akimara guhunga agahita afatwa akagandagurwa. Niyo mpamvu yasohotse n'imodoka batamenyereye, ntibamenya ko agiye. Umushoferi we Didas agarutse muhira yaciye afatwa n'iperereza. Mu makuru yatanze yoba yarabeshe ko Bunyoni anyegeye muhira. Nta nkeka Bunyoni yararonse abandi bamuhaye amakuru, ho niho hakekwa Colonel Desire Wamahoro na Colonel Destino Bapfumukeko. Ku igenekerezo rya 17 Ndamukiza 2023 mu buca inzu za Bunyoni zarasatswe zose. Isaha 9 z'ijoro, ni ukuvuga mu ijoro ry'uwa 16 ukwezi kwa 17 Ndamukiza 2023, igipfo c'abapolisi b'iperereza bari bageze ku rugo rwa Bunyoni mu Gasekebuye. Umukenyezi n'abana ba Bunyoni bashizwe ku ibaraza, maze abapolisi barasaka ibyumba byose by'inzu. Baratangaye basanze Bunyoni atari muhira, bari bazi ko bashika bamucacira bagahita bamugandagura ako kanya, bakavuga ko nyine bamugandaguye ashaka gucika inzego z'umutekano. Abapolisi barondera cyane cyane aho Bunyoni yoba anyegeza amahera. Barabuze kuko Bunyoni ni umuntu w'incabwenge kandi azi ubwenge bwinshi cyane, ku buryo atari kubahuka kurunda amahera mu rugo, ahubwo yajyanaga hanze y'igihugu. Abenshi bakabahanira ko General Arengweme Bunyoni naho amatungo yo mu gihugu bayafata n'ubundi atazigira abaho nabi, kuko arafise amatungo menshi cyane hanze y'igihugu cy'u Burundi. Bahejeje gusaka bategetse abana na nyina kuba mu cumba kimwe gisa n'iyo nzu. Guhera uwo munsi abana ba Bunyoni bamaze indwi bataja ku ishuri. Uwo munsi nyine inzu ya Bunyoni mu Rutana yarasatswe, habanje kubomorwa imiryango yose kubera hari kuhugaye. Kuva uwo munsi inka za Bunyoni zaragize ikibazo kubera abakozi bazahirira batasubiye kwemererwa gutonda ku kazi. Inzu ya Bunyoni muri Nkengabusoro nayo nyine yarasatswe, inabukwe ayibamwo arugaranwa co kimwe n'abari mu nzu yo mu Gasekebuye. Ku igenekerezo rya 17 Ndamukiza 2023 ku mugoroba Bunyoni yimuriwe ku Mubone. Umugoroba wa 17 z'ukwezi kwa 4 2023 Bunyoni yaravuye iwe muri quartier France ajanwa kwa muramu we muri zone Mubone ya komine Kabezi. Bunyoni yajanywe n'imodoka voiture Toyota TI yujejwe inyubako ziwe Enjeniyeri Kome Niyonsaba. Aho ku Mubone Bunyoni yarakiriwe n'umukuru w'umutumba Mercade akaba n'inshuti yiwe. Umunsi nyine ku murango Colonel Desire Wamahoro yarahagaritswe n'iperereza yagerejwe ko ari we yaburiye Bunyoni. Ubundi yahagaritswe uwo munsi ni Colonel Destino Bapfumukeko, nawe nyine yagerezwa ko yaburiye Bunyoni aca arahunga. Hagati y'igenekerezo rya 17 n'igenekerezo rya 20 Ndamukiza 2023 umuryango wa Bunyoni warafashwe mpiri ku buryo bukomeye cyane kandi bubabaje. Muri ico kiringo c'iminsi umupfasoni n'abana ba Bunyoni babayeho nk'imbohe mu nzu yabo. Bashizwe mu cumba kimwe c'inzu yabo mu Gasekebuye. Barugaranwa ku buryo bukomeye cyane, aho batashobora no guteka imfungurwa. Barakwa amatelefone, baraterwa ubwoba ngo bavuge iyo serugo ari. Agahengwe kabonetse dutanguye kuvuga amakuru yabo kuri ino mboneshakure imwe rudende Shiramatsiko TV. Buke buke haravuzwe ibihuha ko Bunyoni yoba ageze muri Tanzania. Ntawuzi iyo byazananye. Imiryango itandukanye yarasabitswe muri ico kiringo.
mu ijoro ryo kuwa 20 ukwezi kwa kane 2023 imodoka z'iperereza zaragiye ku mubone kureba Generali Guillaume Bunyoni kuko bari bamaze kumenya ko ariho anyegeye. Ku igenekerezo rya 21 Ndamukiza 2023 Generali Bunyoni yarahagaritswe. Generali Guillaume Bunyoni yamaze kubona ko hasigaye gato agafatwa, wenyine yahisemwo kwishikana. Yagiye mu kibanza abantu bashobora kumubona, wenyine aca arahamagara mu iperereza ngo baze kumufata. Yashimye ko bikorwa ku murango habona kandi abanyagihugu babibona kugira ntiyicwe. Bunyoni amaze gufatwa, iperereza ryarakwiragije amakuru avuga ko Bunyoni ageze muri Zambia, ayandi akemeza ko ari muri Tanzania. Kenshi iyo iperereza ririkoze ibyo riba rifise umugambi wo kwica uwufashwe. Akarorero ni ingene byakozwe gutya igihe hafatwa indongozi za FPB General Major Jeremy Ntiranyibagira na Colonel Edouard Nshimirimana muri Gidugudu 2017. Icyo gihe nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yahise atanga itegeko avuga ko ahita agandagurirwa aho ku mubone, ariko nyine akavuga ko babanza gukora ikinyoma cyerekana ko Bunyoni yahunze igihugu ku buryo urubanza rwe rutarizigera rubaho, ku buryo nta n'umuntu azigera amenya ko yagandaguriwe mu gihugu. Ariko byarabapfanye kuko nyine bamwe mu bapolisi batanguye gutabaza bavuga ko General Guillaume Bunyoni ashobora kwicwa. Ubwo nyine kuri no mbonesha kure hari umupolisi yaciye arwandikira amutabariza kugira bimenyekane ko Bunyoni afashwe. Inkuru twarayitanze ica irasamirana ku isi hose. Iyo ni inkuru ishobora kuba yarafashije kurinda ubuzima bwa Bunyoni kuko umwanya n'umwanya yashoboraga kugandagurwa amaze ikiziga cyiwe kigajugunywa nk'uko nyine byagiye bigenda ku bandi batari bakeya. Mu minsi ibiri yakurikiye harafashwe wa mukuru w'umutumba wa Mubone Mericade Benakome Nonsaba yari ajejwe inyubako za Bunyoni. Ku igenekerezo rya 25 Ndamukiza 2023 umupfumu Emmanuel Ntikazohera yaranyurujwe mu Ruyigi. Uyu mupfumu yanyurujwe n'abantu bavugwa ko bari mu bacungera Perezida Ndayishimiye. Amakuru twaronse avuga ko ifatwa ry'uwo mupfumu rifise ico ripfana n'ifatwa rya General Bunyoni. Icatangaje ico gihe nuko umupfumu yavugwa kandi ko yegereye cane Perezida Ndayishimiye. Ibyahavuye bivugwa ejo bundi nuko General Bunyoni yoba yararondeye umupfumu ngo amuhindukize amufashe kugandagura umukuru w'igihugu. Ibyo Bunyoni yamiriye kure muri sentare, mbere anasaba ko bamuzanira uwo mupfumu kugira ngo aze abimuhamye, ariko sentare ntiyigeze imuzana. Ku igenekerezo ry'Icyenda ukwezi kwa 11 2023 Bunyoni yarasabiwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Ibyababaje abaryango ndetse n'abakunda General Guillaume Bunyoni kandi bikaba byarerekanye ko mu Burundi atabutungane bw'ukuri buhari, kuko mu byaha 9 General Guillaume Bunyoni yagirizwaga biraboneka neza ko atana kimwe sentare yari ifisiye ibimenyetso, kuko nyine byose yagiye abyisiguraho neza cane, aho benshi babonaga ko nyine ariko arabatsinda, ariko bikarangira nyine bamusabiye igihano cyo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Ibyakurikiye birazwi. Gupfungwa kwa Bunyoni bw'iperereza mu nyuma yungururijwe Ingozi, hanyuma ajanwa Igitega. Urubanza rw'iminsi muri ino ndwi ku byaha 9 Bunyoni yagirizwa birangira asabiwe gupfungwa ubuzima bwose no kuzoriha inshuro 2 igiciro c'amatungo yiwe y'umurengera adafise aho yayakuye, aho benshi nyine bemuhamya ko yayakuye mu buryo budasiguritse, ariko abarundi batari bake bakabona ko ibyo ngibyo bitagakwiye kubazwa General Guillaume Bunyoni kubera ko ari we afashwe, ahubwo bigomba kubazwa abategetsi bose bakomoka mu mugambi ku butegetsi, aho bafise amatungo y'umurengera. Wamengo nyine igihugu ni icabo kuko nibo bica bagakiza kandi bagakora icyo bashatse, amafaranga yakagiriye umumaro abenegihugu nka bose, ugasanga agiye mu mifuko y'akarwi k'abantu make cyane basanzwe bafukamye mu nda abanyagihugu. Hari amakuru menshi atandukanye kandi adahumuriza ariko aravugwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi, dore ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba ariko arategura mu mpisho abazamugandagurira mu ibohero maze bagahenda abarundi ko yagerageje gutoroka, mu gihe ku rundi ruhande hari akandi karwi gakomeye cyane karimwo abavuga ko bari mu iragi ry'Umisi Petero Nkurunziza badakunda Perezida Evariste Ndayishimiye, bavuga ko bagomba gukora igishoboka cyose bagatabara ubuzima bwa General Guillaume Bunyoni. Byose nyine tukaba turiko turabatohoreza, twaya tubashikiriza amakuru yacu aca kuri no mbonesha kure umunsi ku munsi. Wecu ubusabwa nta kindi no gupyana kuri sabone kugira ngo ukoreshezeho aya makuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.